igikorwa c'inama nkuru y'abaganga n'igikorwa twamiza ko inama twama tuyigira rimwe mu mwaka kugira ngo turimbure turabe ko twakoze mu mwaka uheze duheze dutegekanye n'ivyo tuzokora muri uyu mwaka umutiro muri uyu mwaka tuzokora iki ibikorwa bihambaye kimwe cyo mwakibonye n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Minisiteri yagishimikiye ko rwose ni igikorwa cyo gutunganya amategeko arangamutima k'abaganga iyo twise code de déontologie médicale. Ico rero ni igikorwa kigeze kure kuko ivyandiko byaraheze ubu hasigaye yuko dukosora tugatosora utunenge turimwo hanyuma tugaca tubishikiriza umushikiranganji agaheza nawe akakishikiriza inama y'abashikiranganji kugira ngo bicemezwe igihe yave gitoya ko mu gihugu c'Uburundi. Ico rero ni igikorwa kirenze kandi vuba cyane gihera. Ikindi naco ni igikorwa cyo gushinga imigwi izofasha urwego rw'abaganga gukora neza. Twashinze imigwi 4. Hariho umugwi wa mbere ujejwe ubushakashatsi uzoheza unafasha n'abaganga kuguma bakarisha ubwenge bwabo kubera murabizi yuko umuganga yameza ko yamarika ariga umuganga niyiga ngo yahejeje. Rero hari umugwi ujejwe ubushakashatsi uzofasha abaganga kwama bakarisha ubwenge. Ubugira kabiri n'umugwi ujejwe kugenzura ibikorwa by'abaganga. Ni umugwi uhambaye kubera yuko uzoheza ukaraba ivyo abaganga bakora ukugene babikora nuko babikora neza ugaheza ukabaha intumbero y'ukuntu bakora.